mu gihugu cyacu twofata yuko umwitwarariko w'abarundi uno munsi dusanga ibintu bijanye no kwiyunguruza biza mu vya mbere. Twebwe rero n'ukuri tumaze iminsi tugenzura turabona neza yuko bisa n'ivyarenze urugero, aho umwanya hafi nka 60% w'umwanya umurundi akoresha usanga ariko bayiyumvira umwanya n'ivyumvira afise, usanga yiyumvira ingene yiyunguruza agiye ku kazi, ngene ashaka ku kazi, atashe ngene ataha. Murabona neza yuko ibikorwa by'iterambere uno munsi mu ijambo rimwe bisa n'ivyahagaze, kuko udashobora kwiyunguruza, udashobora gutondera ku mwanya. Ubu nibaza ko bigoye cyane guhana umukozi ngo yacerewe kubera ikibazo cyo kwiyunguruza. Twebwe rero kino kibazo nukuri tubona ko ari ikibazo gihambaye cyane mu ivumbuka ry'ubutunzi bw'igihugu. Murabona yuko umukuru w'igihugu yafashe ingingo ko Uburundi bwoba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, bukaba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ikintu ciza cyane, cyumviro ciza gihambaye. Mugabo kugira ngo bishoboke, abarundi batariko barakora kubera badashobora kwiyunguruza, mumva ko bigoye cyane. Rero twebwe mw'ishyamwe Rikome tukabona ko ingaruka mbi ni nyinshi cyane bivanye n'ibi bintu mejeje kuvuga. Sinobigaruka ko namaze kuvuga ko ingaruka mu by'ubutunzi ari nyinshi. Iri kena ry'ibitoro rifise inkomoko. Twebwe tubona neza yuko inkomoko y'ikena ry'ibitoro rivuye cyane cyane kuri kwikena ry'amafaranga y'agaciro. Turakunda kubivuga ikena ry'amafaranga y'agaciro mwa kino gihugu cyacu, biraboneka neza yuko ari ngorane. Ibi rero mw'ishyirahamwe Rikome twebwe tubona neza yuko leta igomba gufata ingingo zidasanzwe, kuko nuko nabivuze ingaruka mbi z'ibi bintu by'ibura ry'igitoro. Navuze ivy'igitoro mugabo murabizi ko atari igitoro gusa, kubera ibi vy'ikeneye amafaranga y'agaciro. Nagenda bibutse yuko uno munsi litiro y'igitoro kuri marché ntware ntibura, aha bita mu Buyezi n'aha ntigera ibura. Usanga ya gicupa bita ngo ni cya kinju litiro n'inusu ibihumbi 15. Murumva ko ivyo bintu ari ibintu bigoye cyane, kandi ni ibintu kenshi byica amamodoka. Twebwe rero tukavuga tuti mw'ishyirahamwe Rikome leta nire gufata iki kibazo minenerwe. Nukuri nire gufata ikibazo minenerwe, kuko nibaguma bagifata minenerwe twebwe turabona neza yuko bizotugora gushika kwihangiro umukuru w'igihugu yihaye. Navuze yuko imvo ituma bino bintu bikena ari amadovize, nivyo mugabo hari izindi mvo zishika kuri zibiri jewe no kongerako. Imvo ya mbere ni yuko leta ifatana tuke dufise igadekorera umuntu umwe. Dusaba leta n'ukuri ivyo bintu bijanye no guha isoko umuntu umwe n'ukuri babihagarike, kuko ni ibintu by'ikibazo giteye kigize cyane. Imvigira gatatu ituma bino bintu biriko biraba nuko muri leta badashaka kurekura ivyo kudandaza. Muri leta nabo benshi ubu n'abadandaza. Twebwe rero n'ukuri ntababesha uku kuntu ibintu dushora hanze ari bike. Dushora 20% y'ivyo dukenera hanze, dukenera hafi 100%, ni ukuvuga 80% y'ivyo dukenera ntituronka amafaranga yo kubigura avuye mu byo twebwe dushora hanze. Ico rero twagomba kusaba ubwa mbere nuko leta tuyisaba ko yotunganya neza amadovize, amafaranga y'agaciro dufise, ikayatunganya mu muco kugira ngo abarundi bashobore kuronka umwimbu wayo. Ikigira kabiri, leta nishireho umugwi w'abahinga biga bakanonosora bagabwira igihugu
ibingingo giziye gufatwa kugira ngo amafaranga y'agaciro hamwe no gutunganya neza ibi bintu dukura hanze bishoboke. Igira gatatu dusaba muri leta nuko abantu bose baronka amafaranga y'agaciro bakaza kuzana ibintu hanze bo kurikiranwa. Ikindi twipfuza yuko muri leta bokora nuko bogerageza kubaho mu buryo dufise, kuko mu bintu bituma muri leta usanga amafaranga menshi aja mu bintu mu bisanzwe bitari bikenewe. Nibarabe amafaranga y'agaciro yashire mu vy'ukuri mu bintu ngombwa vya mbere bijya twita les produits sensibles. Ikindi twagomba gusaba muri leta cane cane kugira ngo amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka nuko leta yoteza imbere ibintu bituzanira amafaranga y'agaciro, les cultures industrielles babigwize babiteza imbere kuko turabona neza yuko hari ikibazo. Hanyuma ikigira kabiri nuko boteza imbere iki kintu kijanye na diaspora. Nukuri kandi birashoboka, hari uburyo bwinshi cyane bwo guteza imbere diaspora, bateza imbere ikijanye n'abazana imitahe mu gihugu, kuko navyo birashoboka guteza imbere ibintu bijanye n'imitahe. Ikindi tubona gikwiye nuko muri leta bobuza formellement, bobuza ku mugaragaro yuko atamuntu muri leta azosubira kudandaza. Ikindi kintu nibaza cyo shobora gufasha kugira ngo tushobore kugera kure nugukurikiza za ngingo twita za doing business. Byari byatanga mu 2010 mugabo mu nyuma byavuye bihagarara. Nk'ibijanye n'inamashinga amateka, twebwe tubona neza yuko inamashinga amateka n'ukuri idakora akazi kayo bukwiye. Mu bisanzwe n'ikibazo cy'igitoro ntibishoboka kumvikana yuko leta inamashinga amateka tarashinga umugwi hari ibyo bita imigwi yihariye de commission indépendante. N'ibintu by'ibitoro rero bakwiye kugira umugwi wigenga cyuko nyamara abashinga amateka bakorera abanyagihugu, bakorera igihugu n'abene gihugu. Nibagira umugwi wihuta utohoza ingene ibintu by'igitoro byatanzwe, babitohoze babivuge babitubwire kuko n'amafaranga y'igihugu